Muy buenos días, amados hermanos. ndabaramukije bakundwa bene data inshuti Aquí en zanje São muri Paulo, hano Brasil, aha muri San estamos Pablo viendo muri que están Brezil conectados a través byongeye del n'abihuje satélite natwe ku Amazonas, itumatumanako biciye kuri satelite y el Amazonas satélite Eutelsat 8 hamwe na satelite en los Eutelsat 8 diferentes países, mu bihugu y también por los bitandukanye medios de comunicación byongeye biciye no ku bundi buryo bwo gutumatumanako amakuru que se biciye no encuentran kuri hoy interinete naho conectados mwebwe uyu munsi mwihuje en ku esta transmisión itumatumanako desde Sao Paulo, Brasil. iri tumatumanako ririko riva muri Sao Paulo muri Brezil uyu munsi ku w'Imana 25/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2026 Un saludo muy especial intasho mu buryo al budasanzwe Santiago de Acevedo, kuri Aser Tiago de Acevedo Dayane Andrade, umukenyezi wiwe Diane toda la Andrade comitiva que han venido en el día de hoy. n'abo bari kumwe bose baje uyu munsi sinzi aho bari Ahora aquí sean muy ngaha bienvenidos no ngaho en medio murahawe ikaze cyane hagati muri también twebwe los corporativos de la compañía For Life también byongeye n'abo muri kompanyi ya For Life bari kumwe natwe ngaha muy bienvenidos también. murahawe ikaze cyane namwe Hermanas, abakozi b'Imana bene data n'abashiki bacu bo mu bibanza bitandukanye y salgan murahawe todos de ikaze aquí cyane kandi mwese muze kuva hano mufise umugisha w'Imana en el libro de turondere mu Romanos, gitabo cy'Abaroma en el capítulo 5, mu kigabane cya gatanu verso 5 en adelante, umurongo wa gatanu ukabandanya donde nos dice: aha tubwira hati y la esperanza no avergüenza, uko kwizigira porque el ntigutetereza amor de Dios ha sido derramado en kuko nuestros urukundo corazones rw'Imana por el rwasutswe Espíritu hose mu Santo mitima que nos fue yacu dado. na mpwemu yera twahawe Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tugifise tiempo intege murió nke mu por los gihe impíos. gikwiye Kristo yapfiriye abatubaha Imana Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, kwari bigoye ko umuntu apfira todo umugororotsi pudiera ser que alguno osara umunyangeso pedir por el nziza bueno. kumbura umuntu yotinyuka kumupfira Mas Dios muestra su amor para con nosotros, ariko Imana en que yatweretse siendo aún urukundo pecadores, rwayo Cristo idukunda murió por nosotros. kuko Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha Escribe amor a la derecha. arandika ko ngo Pues urukundo mucho más, iburyo estando ya justificados en su nuko sangre, none tumaze pues seremos gutsindanishirizwa salvos de la n'amaraso yiwe tuzorushiriza guheshwa nawe gukizwa uburake bw'Imana Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados ko con Dios twujujwe por la n'Imana muerte de su Hijo, n'urupfu mucho más, rw'umwana wayo estando tukiri abansi bayo reconciliados, seremos salvos none por tumaze su vida. kuzura nayo ubugingo bwiwe buzorushiriza kudukiza Dibujo una estrella de David a la derecha. aracapara ku inyenyeri ya Dawidi Y no solo iburyo esto, sino que también nos gloriamos kandi en si Dios ibyo por el byonyene Señor nuestro ariko ikindi Jesucristo, por quien hemos tunozererwa recibido ahora Imana la kubw'umwami wacu reconciliación. Yesu Kristo yaduhesheje kuzura nayo Fue la obra de amor que se llevó a cyabaye cabo igikorwa durante la cy'urukundo dispensación de la gracia. icyakorekeye mu kiringo cy'ubuntu Bajo la dispensación de la gracia, mu kiringo esa obra cy'ubuntu de redención, cyabaye todo aquel igikorwa que recibió al cy'ubucunguzi Señor en su primera venida, ubucunguzi kuri uwo wese yakiriye umwami mu kuza kwe kwa mbere amwakiriye nk'umwagazi w'intama w'Imana ajya kugira ngo akure icyaha cy'abari mu isi de amor cyabaye de igikorwa Dios para la cy'urukundo raza humana. Imana yakunze ubwoko bw'ibiremwa Bajo la abantu dispensación de la gracia. aho habaye mu kiringo cy'ubuntu El cambio de la dispensación de la gracia a la impinduka dispensación z'ikiringo del cy'ubuntu haba ukuja mu kiringo cy'ubwami de los tipos a la realidad. uva mu bigereranyo uja mu kuri murashobora gufata ibyicaro byanyu El cambio de la dispensación de la gracia a la impinduka dispensación z'ikiringo del cy'ubuntu reino, kivaho de los tipos haza a la ikiringo realidad. cy'ubwami
haba kuva mu bigereranyo mu mashusho tujya mu kuri. Siempre la dispensación Buri gihe ikiringo kiba kiriko kirarangira. Ku iherezo ry'icyo kiringo aho haca hatangura kugaragara guseruka iyo ntumwa y'icyo kiringo gishasha kiba kigira gitangure. Kandi icyo kiringo kiba kirenganye, kiba cyari kirimo amashusho n'ingero ibigereranyo bitunga urutoki vyerekana ibizoba mu kiringo gikurikira. Turazi yuko hariho ibiringo indwi n'intumwa ndwi zabayeho z'ivyo biringo. Uwa mbere yabaye Adamu mu kiringo cy'ukudaharugwa kw'icyaha, mu kiringo cy'ukutamenya. Hanyuma turabona ikiringo cy'umutimanama, intumwa y'icyo kiringo yabaye Seti. Hanyuma turabona ikiringo kigira gatatu, aricyo cyabaye ikiringo cy'intwaro ya kimuntu. Intumwa y'icyo kiringo ni Nowa. Hanyuma turabona ikiringo cyabayeho kigira kane, aricyo kiringo cy'amasezerano. Intumwa y'icyo kiringo yabaye Aburahamu. Hanyuma turabona ikiringo kigira gatanu, aricyo cyabaye ikiringo cy'ibyagezwe cy'amategeko. Intumwa yaco yabaye Mose. Ikiringo kigira gatandatu cyabaye ikiringo cy'ubuntu. Intumwa yaco ni Yesu. Rero harasigaye ikiringo kimwe, hasigaye ikiringo kimwe, ikiringo cy'ubwami. Ikiringo icyo turiko turabamwo uyu munsi, ikiringo gifise intumwa yaco, kandi ni intumwa ni wa mumarayika w'inkomezi wo mu vyahishuriwe Yohana 10. Ariho mu vyanditswe hatubwira ko yajya afise igitabo kizinguriye mu kuboko kwiwe. Uwo ni Kristo mu kuza kwe kwa kabiri, kuko yarasezeranye ko yogarutse ku isi. Kandi nk'uko yagiye aragaragarira mu kiringo cy'ubuntu, ariko arakora igikorwa cy'ubucunguzi mu kuza kwe kwa kabiri, naho mu kiringo cy'ubwami yobaye ariko arahakorera igikorwa cyo kwisubiza ibyiwe, kwisubiza ibyo vyose yacungurishije amaraso yiwe mu kuza kwe kwa mbere. Ni ukuvuga ko ikiringo cy'ubuntu cyari kirimo igikorwa cy'ubucunguzi, ikiringo cy'ubwami nacyo kirimwo ukwisubiza ibyo yacunguye. Kuko bitagenze uko yoba yakoze igikorwa kidasozerewe kitarangiye, we aza kwisubiza cya gikorwa cy'ubucunguzi yakoze. Gutyo rero vuba cyane adushire muri bwa bwami bufatika bugaragara, aribwo bwo kwimitswe ku isi. Ubwami bwashushanyirijwe mu kiringo cy'ubuntu bwari buhari mu buryo bw'impwemu, aho yadushize ubwa mbere, yadusohoye adukura mu bwami bw'umwijima, araheza adushira mu bwami bw'umucyo, mu bwami bwa Kristo. Muri iki gihe cya nyuma naho turacyafise umubiri ubora umara igihe gito, hasigaye kuhindurwa, gutyo turonke wa mubiri uhawe ubwiza nk'uwo we yaronse igihe yazuka. Gutyo rero inyuma yo kuba mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, tugaruke ku isi tube mw'iyo nganje y'ubwiza ya Mesiya. Rero mu vyahishuriwe Yohana ikigabane c'10 haratubwira kuri uyo mumarayika, haravuga hati, ibyahishuriwe Yohana ikigabane c'10 umurongo wa mbere, mbona umumarayika wundi w'inkomezi amanuka ava mu ijuru yambaye igicu, no mu mutwe yari yambaye umunywa w'amazi, mu maso hiwe hasa n'izuba, amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. Yari afise mu minwe agatabo kazinguruye, ashinga ikirenge cy'iburyo ku kiyaga, icy'ibumoso agishinga umusozi.
asemerera n'ijwi rirenga nk'uko intambwe yivuga, asemereye imituragaro ndwi ituragara amajwi yayo. Kandi imituragaro ndwi imaze kuvuga, nariko ngira nandike, njana numva ijwi rivuye mu ijuru rimbarira riti, matanisha ishashara udomemo ikimenyetso vy'imituragaro ndwi ivuze ntuvyandike. Umumarayika nabonye ahagaze ku kiyaga n'imusozi amanuka ukuboko kw'iburyo agutunga mu ijuru, arahira iyibaho ibihe bitazoshira, yaremye ijuru n'ibirimwo, n'isi n'ibirimwo, n'ikiyaga n'ibirimwo. Avuga ko atagiye kigisigaye ukundi, ati ntibigitevye. Uyo mumarayika w'inkomezi ni Kristo mu kuza kwe kwa kabiri, ariwe ku iherezo ry'ikiringo c'ubuntu yogaragaye, agaragariye mu gikoresho, mu ntumwa, akagaragarira hagati mu ishengero, ariko aravuga ko atagiye kigisigaye ukundi, ko igihe cyarangiye, igihe cy'ikiringo c'ubuntu. Kandi yari kuzoba ariko arasozereza ikiringo c'ubuntu akirangiza, ariko aratanguza rero ikiringo c'ubwami. Kandi ubwo bwami ubwa mbere buriko burimikwa ngaha mu bugingo, mu mutima wa buri muntu, hanyuma naho buzokwimikwa mu buryo bugaragara bufadika kuri uyu mubumbe w'isi. Reka rero kandi dusome gatoya ahatubwira ko ico gikorwa c'ubucunguzi cyabereye mu kiringo c'ubuntu, ariho mu kiringo c'ivyagezwe hariho amashusho n'ingero vyariko bitunga urutoki vyerekana uwo mwagazi w'intama utunganye agiye kuza. Pero esos corderos, esos animalitos, solamente cubrían el pecado bajo la dispensación de la ley. Cuando apareció ese cordero perfecto, que es durante la dispensación de la gracia que aparecería, entonces ya has quitado esos tipos y figuras y viene la realidad, el cordero perfecto. Él nos dice en el mensaje aquel día en el Calvario, aratubwira mu butumwa bwiswe ngo wa munsi Karuvariyo, aravuga ati haragiye harabaho ibimenyetso bikomakomeye vyatunga urutoki kuri uwo munsi, ibitutu vyinshi bikomakomeye, arandika ko ngo yari amashusho n'ingero, ari byo vyashushanya umwagazi w'intama, vyashushanije umwagazi w'intama, ikimasa, inuma n'ibindi bintu nk'ivyo. Ariko kugeza n'ubwo ivyo ntivyashobora gukuraho ibyaha, ntivyashobora gukuraho urupfu, kuko Satani yarigaruriye isi, urutare yigeze kurirako aramanuka ku isi. Luciferi yabaye umwana wo mu gatondo, kandi yaragendagenze ku isi igihe isi yari ikiri nk'ibirunga birurumba. Rwa rutare nyene rwari rwarakonje igihe Yesu yapfa i Karuvariyo, rwaraturitse nk'ikirunga ruva mw'isi, mu nda y'isi. Ikiguzi cyararishwe, ubugurano buja bwa Satani burazimanganywa. Iburyo arandikaho ngo isi yari nk'ikirunga, yongeye ibubamfu arandikaho ngo umwagazi w'intama, ikimasa, inuma. Mu butumwa bwisonga ikibanza cyatoranijwe n'Imana cyo gusengeramwo, ku rupapuro rw'indwi, muri ubwo butumwa haratubwira ko ivyo bitutu rero, iyo igitutu kirungitswe ahantu ku ruhome canke hasi,
umuntu arashobora kubona ko ari umugabo cyangwa umugore cyangwa igikoko, kuko haba herekanywe igitutu kirungitswe hasi cyangwa ku ruhome. Uko icyo gitutu cyegereza, uko igitutu kijya kure kiba ikintu negatifu, kandi ntihashobora kubaho ikintu negatifu hatariho ikintu pozitifu. Nuko rero iyo ikintu pozitifu cyegereje cyane ikintu kiri negatifu, icyo kiri negatifu gica kimigwa n'ikiri pozitifu, kandi ibitutu n'icyo kiri pozitifu birafatana. Nuko rero ibyo nibyo ikintu kiri pozitifu gikora. Harandikaho ngo ikintu kiri negatifu n'ikiri pozitifu. Nimurabe, reka turabe aha murashobora kubona igitutu. Aha hariho umucyo mwinshi, impande zose umucyo urahari, ariko wowe ufise igitutu, hanyuma ikintu originale cy'icyo gitutu kikagenda kiregereza. Nk'akarori, ikiganza cyanje kirungitswe hariya inyuma n'umucyo, hanyuma kikagenda kiregereza. Kiriya gitutu gifatanye n'ukuri kw'ikiganza cyanje, mwebwe ntimwongera kubona igitutu, kuko kiba gifutswe n'ukuri. Uko rero niko byagenze ku kiringo cy'ibyagezwe. Twabona ibitutu, amashusho n'ingero y'ibigereranyo. Igihe rero hagaragara umwagazi w'intama utunganye, ukuri kukagaragara mu kiringo cy'ubuntu. Aho ikiringo cy'ibyagezwe cy'amategeko cyaciye gisigara gifutswe, nihongeye kubandanya haboneka ibyo bitutu, nihongera kuboneka ikiringo cy'ibyagezwe, kuko hari umwagazi w'intama utunganye, ikintu originale. Arabandanya avuga ati ibintu byose nk'uko Bibiliya bivuga mu isezerano rya kera, ibya kera byari bitutu, byari by'ibintu byari bigiye kuza. Nuko rero Kristo yari igitutu cy'ibintu byari bigiye kuza. Nuko rero turashobora kubona biciye mu isezerano rya kera ibigereranyo, aho yacaguye gushyira izina ryiwe ku bw'uyu mwanya. Rero nk'uko ibitutu birungitswe ahantu hasi, icyo gitutu kiba ari ikintu negatifu, kiba ari ikigereranyo. Rero twebwe abasenzi, byongeye turashobora kubona ibitutu byo mu isezerano rya kera bizimanganye bikamigwa n'ibintu biri pozitifu byo mu isezerano rishasha. Rero iminsi mikuru yose, ya minsi yari yegejwe, itaberenakuro, imbaho, ikintu cyose cyari mu itaberenakuro cyashushanya Kristo. Ni ukuvuga byose byari nk'igitutu, amashusho n'ingero y'ibyari kuzoba ari ikiringo cy'ubuntu, igihe hari hakiri ko harakora ikiringo cy'ibyagezwe. Nimurabe mu butumwa bwiswe ngo igitsibo, urugori, haratubwira hati, turabona ko iyi Imana ihinduye ukuri ibigereranyo. Ibigereranyo rero birarengana. Nuko rero abantu baravuga bati ni byiza, ati none ubu gute, none ubu guhera ubu kabandanya ibintu tuzoza turabikora gute? Icyo rero kiba ari igihe cy'impinduka. Aho rero kiba ari igihe aho ibintu bihinduka, bikava mu mibereho kanaka bikajya mu yindi, bigakorwa ukundi, bikava mu kibanza kanaka bikajya ku kindi, bikava mu kibanza cy'ikigereranyo bikajya mu kibanza nyakuri cy'iby'ukuri. Nuko rero turabona ko ibintu byose byerekaniwe mu kiringo cya kabiri byari ibishushanyo, byari ibigereranyo. Rero ku iherezo ry'icyo kiringo birahinduka ukuri.
nuko rero ibigereranyo ibishushanyo biba byamaze kuba bishikijwe kandi bimaze kuba byamaze gushyitswa. Rero nk'akarorero turabona ko hariho ibintu bitatu ngirakamaro cyane mu kiringo kigira kabiri. Ivyo byari bigereranyo rero byari byahashinzwe. Tuvuze ku kiringo kigira kabiri, aho tuba turi ko tuganisha ku biringo bitatu vya nyuma ngirakamaro cyane canke vya nyuma aricyo ari kiringo cy'ivyagezwe, icy'ubuntu, hamwe n'ikiringo c'indwi aricyo cy'ubwami. Rero kuri ivyo biringo bitatu vya nyuma, icya kabiri rero kiba ikiringo cy'ubuntu, aricyo rero ni ikiringo cya gatandatu muri bimwe ndwi. Rero ivyo bintu bitatu ngirakamaro cyane byariko birakorerwa mu kiringo cy'ubuntu. Haravuga hati bivuga yuko ari bigereranyo kandi birahashingwa bigashigwaho bigakurikizwa gushitsa kuki? Gushitsa kukuza k'umwami. Ni ukuvuga gushitsa ku gushitswa, gushitsa ku kuri kwa biriya bigereranyo ari byo vyari byarashyizweho mu kiringo cy'ubuntu. Kandi nimba ari kugeza ku kuza k'umwami, aho ivyo bishushanyo ivyo bigereranyo vyaba kiriko birakogwa. Kandi bo yaratubwiye mu butumwa bwiswe ngo ijwi rizojugumiza amajuru n'isi mu 2005 zine za Rusama. Aratubwira ati kugeza n'ubu Kristo aracari mu ijuru ku ntebe yiwe yo kungingira abantu. Kugeza n'ubu kuza kwa kabiri kwa Kristo ntikuraba. Kugeza n'ubu kuza k'umumarayika w'inkomezi ntikuraba, kuko Kristo kugeza n'ubu aracari ku ntebe ya Data yingingira abantu akoresheje amaraso yiwe. Nuko rero hategerezwa kubandanya hakogwa biriya bigereranyo, biriya bishushanyo byo mu kiringo cy'ubuntu. Todavía se hacían esos símbolos. O sea que no se había realizado todavía el cumplimiento de su venida. Kugeza nubwo ntihari bwashyitswe ugushitswa kukuza kwiwe. Icyo gikoresho cyari kimaze igihe kiba kiriko kirakura, kandi hari kuzogera umwanya aho we yari kuba ariko arakoresha iki gikoresho ku bw'ugushitswa kukuza kwiwe, agatangura rero igikorwa cya Mesiya muri umwe mu bagize ishengero ry'umwami, nk'uko vyabereye muri umwe hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Niho Imana yashikirije ukuza kwa mbere k'umwami mu mukozi w'umwubatsi. Kandi yaratubwiye igihe kimwe ati mbega gute hamwe Imana itangaje ikabubira abo mu biremwa abantu, ukuza kwa kabiri kagushikiriza mu mukozi w'umwubatsi. Kandi ati mbega bo kwizera ukuza kwayo? Ni ukuvuga mwebwe mwabo mwari muri mu gihe cya Yesu, mukabona kugushyitswa kukuza kwa mbere kw'Imana ibishikirije mu musore w'umukozi w'umwubatsi w'umufundi, umuntu asanzwe nk'abandi wo mu bantu. Mwebwe mwari kumwizera? Mbega none gute hamwe Imana yubiriye abantu igakora nk'ivyo nyene mu kuza kwiwe kwa kabiri? Nimurabe tubandanije mu butumwa bwiswe ngo urugori igitsibo. Aravuga ati kuko kuza k'umwami. Nuko rero biba iki? Biba ukuri mu kugaragara k'umwami mu kuza kwe kwa kabiri. Harahinduka ukuri rero biriya bigereranyo, biriya bishushanyo. Arabananya avuga ati nuko rero ibishushanyo bica biheba kuba ibishushanyo bigereranyo, bigaheza bigahinduka ukuri. Nuko rero ibishushanyo bigereranyo biraheza bigashigwa ku ruhande, kuko hamaze gushika ukuri. Kandi ukuri rero kumaze kuba gushitse,
nk'akarorero rero ingaburo yera ukozanya ibirenge umubatizo mu mazi ni ibintu bitatu by'ibishushanyo byari byarashinzwe n'umwami ngo bigume bikorerwa mu kiringo kigira kabiri. Ariko ku iherezo rero ibyo bishushanyo birarangira kuko byashinzwe ngo bigume bikorwa kugeza umwami aje. Ku iherezo ry'ikiringo cy'ibyagezwe hategezwa kurangira guhagarikwa biriya bishushanya amashusho n'ingero kuko hari hamaze gushika umwagazi w'intama atunganye. Ntibari kubandanya bakora ibintu by'amashusho n'ingero. Ihanga ry'Abaheburayo ibyo bintu ntibabitahuye. Ariko muri iki gihe bazoronka ubu bumenyi baburonkere hagati y'umunsi mukuru w'inzamba n'umunsi mukuru w'impongano. Iyo niyo minsi mikuru itatu ya nyuma isigaje gushitswa: umunsi mukuru w'inzamba, umunsi mukuru w'impongano n'umunsi mukuru w'amahema w'insago. Mu kiringo cy'ubuntu twari ko turaba mu munsi mukuru witwa wa Pentekote. Nimurabe rero mu Bikorinto ba mbere aha mwemu yari yatubwiye biciye mu kanwa k'intumwa Pawulo ko ivyo vyibutso ko bikogwa kugeza umwami agarutse. Ati ivyo muze mubikore munyibuka kugeza ngarutse, kugeza nje. Ibyo biri mu Bikorinto ba mbere aho tubwirwa we ariko aravuga kuri iryo banga. Iryo ni rimwe mu amabanga akomakomeye ajyanye n'izi mpinduka z'ibiringo. Abikorinto ba mbere ikigabane cya 11 umurongo wa 23 kugira ngo mubone ishusho neza y'ibyo bintu by'ivyibutso no kugeza ryari byari kubandanya bikogwa bikorika. Kuko icyo nahawe n'umwami wacu aricyo nabashikirije namwe, yuko umwami Yesu mu ijoro yaguzwemwo yabiriye umutsima akawushimira Imana, arawumanyagura akavuga ati uyu n'umubiri wanje ubatangiwe, murahora mugira mutya kugira ngo bibe kibi cibutso canje. N'igikomba kigenza atyo bahejeje kurya arababwira ati iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanje, murahora mugira mutya uko muzonywa ko kugira ngo kibe icibutso canje. Uko mujya uwo mutsima kandi uko munywera kuri icyo gikombe muba munyekanisha urupfu rw'umwami wacu kugeza hazozira. Ni ukuvuga hari kugera umwanya hamaze kuba kugaragara ko kuza kwa kabiri k'umwami. Ayo mashusho n'ingero rero ivyo bigereranyo ivyo vyibutso byari gukugwaho. Yaranditse ko ngaho ngo kugeza ku kuza kwa kabiri kwa Kristo. Ni murabara bananyavuga ati turabona rero ko hanyuma we azoduha umubatizo wo mu mazi y'ijambo. Hanyuma we ikindi azoduha niki? Azoduha ingaburo yera y'ukuri, ingaburo nyakuri. Nuko rero turabona ko iyi ngaburo yera ariyo yashushanya umubiri wiwe n'amaraso vyiwe. Rero we azoduha ku mubiri wiwe no ku maraso yiwe. Kandi ikibazo ni iki? None azobikora gute? We azotwiha nyene ubwiwe. Mwibuke muri rya yerekwa rya wa musozi w'umutsima, kandi we yaciye amubwira ati bagaburira bo. Iyo ni ingaburo ikomeye, amazimana akomeye ariyo murabona. Hanyuma arahinduka ukuri mu buryo bufadika, turi mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ni byiza. Mbega azoduhaye igipande, inkekera y'inyama. Ibyo nivyo bibagije hari igihe yaravuze ati utajya umubiri wanje ngo anywe n'amaraso yanje.
Pero no significaba eso. ariko ibyo si cyo byasigura umubiri wiwe, inyama ziwe ni umubiri wiwe, umubiri wiwe nawe ni ijambo ryiwe, amaraso yiwe nayo ni ubuzima bwiwe. nuko rero turabona ko icyo mu by'ukuri nicyo bishushanya ibyo yavuze. imbere gatarabana nyavuga ati rero ku iherezo ry'ikiringo kigira kabiri we azotwiha wenyine ubwiwe, we ni ijambo, azotwiha wenyine ubwiwe aduhe ku ijambo ryiwe, kandi turiye ku ijambo ryiwe tuzoba turi ko turarya umubiri wiwe, umubiri w'umwana w'umuntu, azoduha ku buzima bwiwe. murabona? nuko rero aho turonka ubugingo buhoraho. nimurabe mu butumwa bwiswe ngo nimwatse umucyo, aha haratubwira hati ariko murabona uyu munsi turabona abantu bimeze nk'uko vyameze hariya kuri uriya munsi, bariko baragerageza kuba mu kintu c'igishushanyo ca hariya inyuma c'ikigereranyo. ishengero ryategerezwa kwera nk'uko ingano nazo zera, kuko umuntu ntazotungwa n'umutsima gusa, ariko azotungwa n'ijambo ryose ry'Imana, umutsima w'ubugingo. atari igice gusa gitoya c'amajambo, ahubwo buri jambo ryose ry'Imana buri gihe. ntimugume gusa mujya ibiharagi n'ibijumbo igihe cyose, hariho ibindi bintu bijyanye n'ibyo. ariko mu gihe tugiye muri menu yuzuye y'amazimana akomeye y'Imana, arandika ko ngo menu y'amazimana akomeye ibubamfu, ariyo menu ishyizwe imbere y'ihanga ryayo, hari ubwo bubasha bwa mpwemu yera. umunezero ubana nabo w'ububasha n'impwemu yatanzwe. ibikora nkora namwe nyene muzobikora, kuko ndiho namwe nyene muzobaho. n'amasezerano Yesu yahaye ishengero ryiwe. kandi nta nkeka uyu munsi turabona abantu bariko baragerageza gusubira mu kindi gihe kanaka ca kera cyamaze kurengana. nimurabe rero aya mazimana akomeye ni imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu, aho ngaha mu gitabo cy'ibihe by'ishengero. iki gitabo kirimo ubutumwa bwavuzwe na Revera William Marion Branham, wabaye integuza yo kuza kwa kabiri k'umwami. yarimo impwemu n'uburanga vya Eliya mu kugaragara k'ubwo bukozi kugira kane. yahagurukijwe muri Amerika ya ruguru. Imana yaramurungitse azana ubutumwa bwayo, kandi yaravuye mu mubiri, yaragiye. nk'uko mu kuza kwa mbere k'umwami habayeho integuza yiwe Yohana Umubatizi, yarimo impwemu n'uburanga vya Eliya mu kugaragara k'ubwo bukozi kugira gatatu. ivyo nivyo wa mumarayika yabariye Zekariya. rero murabona muri iki gitabo ku rupapuro rw'amajana 353, rero kubifuza kumwakira uwo yari we umwe Eliya yoja katangurira imbere kuza k'umwami. Revera William Branham, integuza yo kuza kwa kabiri k'umwami, ku rupapuro amajana 353 mu gitabo cy'ibihe by'ishengero. haratubwira hati turashobora byongeye kuja imbere gato ku majana 352. haravuga hati
rero we ntariko aratanga ibitsibo gusa, ariko bivugwa yuko uyo ari umugeni, bazogigwa inkingi mu ngoro y'Imana. None ingoro y'Imana ni iki? Yesu yaravuze ku mubiri wiwe ko ari ingoro. Mu by'ukuri yabaye ingoro y'Imana, ariko ubu natwe ko turi umubiri wiwe, ishengero nyakuri ni ingoro y'Imana biciye muri Mpwemu Yera ari muri twebwe. Rero we uwunesha azomugira nk'inkingi muri iyo ngoro. Ariko inkingi ni iki? Inkingi mu by'ukuri kiba ari igice cy'umushinge kuko ishigikira inyubakwa. Imana ihabwa icyubahiro. Ivyo bishyira uwunesha iruhande y'abigishwa n'abavugishwa, kuko ijambo riravuga iti kugeza ubu ntimurakavantara, ahubwo musangiye ubwenegihugu n'abera, muri abo mu nzu y'Imana. Mwubatswe ku rufatiro rw'abigishwa n'abavugishwa, ibuye rikomeza imfuruka ari Yesu Kristo wenyine ubwiwe. Muri we inyubakwa yose irubakwa neza igakura ikaba ingoro yera y'Umwami. Muri we namwe murubakanwa nawe kugira ngo Imana ibe muri mwebwe muri mpwemu, mu buryo bwa mpwemu. Rero ngaha mu byo yanditse arandika ko ngo inkingi bingana arahabwa uguhishurirwa kw'ijambo no guhishurirwa kwiwe wenyene bwite. Ni ukuvuga uko guhishurirwa kurimwo imfungurwa, kandi uko ni ukujya kuri we. Kandi buri watoranijwe n'Imana arahabwa izo mfungurwa, iyo manu. Aho rero abatoranijwe n'Imana bobaye bariko barajya kuri we nyene ubwiwe. Nimurabe mu Vyahishuriwe Yohana ikigabane cya 2 umurongo wa 17. Aha haratubwira hati, uri n'ugutwi niyumve ico Mpwemu abwira amashengero. Unesha nzomuha kuri manu yanyegejwe, kandi nzomuha ibuye ryera. Kuri iryo buye handitswe ku izina risha, nta muntu arizi atari uzorihabwa. Arandika ko ngaha ngo manu yanyegejwe ibingana uguhishurirwa kwiwe nyene ubwiwe kukuza kwiwe kwa kabiri. Manu yanyegejwe bingana ukwihishura kwawe nyene ubwiwe, uguhishurwa kukuza kwiwe kwa kabiri. Ni ukuvuga aha batoranijwe n'Imana bobaye bariko barakira manu yanyegejwe, ubumenyi bwo kuza kwa kabiri k'Umwami, kandi aho bobaye bariko barajya kuri we nyene bwite, nk'uko bamuriye ko mu kuza kwa mbere k'Umwami ari byo byagiye birashushanyirizwa mu ngaburo yera. Rero arabandanya avuga nk'ubu butumwa bwiswe ngo ikiringo cya 6, ikiringo cy'ubuntu. Nyamurabe ku rupapuro rwa 11 ngaha haratubwira ataho Kristo azoba ari nk'umwami, nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza baganza. Nicyo gituma igihe mu Vyahishuriwe Yohana ikigabane c'19 Kristo agaragara agendera ku ifarasi yera ari kumwe n'ingabo ziza zigendera ku mafarasi yera zambaye n'imyambaro yera, uwo ni Kristo abaje ari kumwe n'ishengero ryiwe ko bwo kwimikwa k'ubwami bw'imyaka 1000. Kandi aho harabaho urugamba, kuko Antikristo ntazokwemera kurekura ubutware. Rero ibi bintu byose ni ibintu byavugishijwe, byahanuwe, kandi mu yandi majambo bizoba.
ariko ntimuhagarike umutima, tuzoronka umubiri uhoraho uhawe ubwiza kugira ngo tuve kuri iyi si mbere y'uko hatangura umubabaro mwinshi. Buri gihe kugira ngo habe kujya mu munsi mukuru umuntu ararondera impuzu nziza zishoboka, kandi Kristo nawe aradufitiye umwambaro mwiza umeze neza ujyanye n'amazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Nuko rero kubera ko turi mu kiringo cy'ubuntu, nimurabe hariya mu 2015 yari karatubwira ko kugeza n'ubwo abantu bari bakiri mu kiringo cy'ubuntu. Nuko rero kugeza n'ubwo hakomezwa haza harakorwa biriya vyibutso, biriya bishushanyo, biriya bigereranyo, nk'umubatizo mu mazi, ingaburo yera, ukozanya ibirenge, kuko ibyo byose byari kubandanya bikorwa gushitsa ku kuza k'umwami. Rero mu kuza kwa mbere k'umwami, mu gihe ugushitswa kukuza kwa mbere k'umwami kwari ko kugenda gukura, yategezwa kubanza kuvuka. Yaravyawe mu nda ya Mariya, avyagwa na Mpwemu Yera. Mpwemu Yera aremya uwo mubiri, akaremangingo kajya ku kandi umubiri urabaho. Uwo mwana abararemwe, hanyuma yaravutse, arakura, areregwa ngaho, arakina n'abandi bana. Kandi murabe mu gihe hari hakiri ko harakogwa iyo nzira yo guca yo gukura kw'icyo gikoresho, ahari ko harabandanya hatangwa ibimazi vya bitungwa. Ni ukuvuga hari hakiri imbere y'igihe, hari hamaze kuba ariko hariho uwo Mose yari yaravuze ati, uhoraho umwami azobahagurukiza umuvugishwa hagati muri mwebwe. Kandi mu gihe rero we yari akiri ko arakura, hanyuma ku musozi wo guhindurirwa ko murabona yararazwe mu mwuzuro kugira ngo akore cya gikorwa cy'ubucunguzi. Rero kugeza n'ubwo hari hakiri ko harakogwa biriya bimazi by'ibitungwa byari bisanzwe byaratangwa, ariko harageze umwanya aho hamaze kuba urupfu, ukubambwa no gupfa kwiwe n'izuka by'uwo mwagazi w'intama utunganye. Nuko rero kwari kugira ngo haci hakugwaho ibyo bimazi byari bisanzwe bitangwa. Byagenze gutyo ku buryo ihanga ry'Abaheburayo kugeza ubu badafise ibibanza byo kubandanya batangiramwo ibimazi kugeza n'ubu. Rero aratubwira ngaha, kugeza n'ubwo hari hakiri ko harabukuba mu kiringo cy'ubuntu. Baravuga ati, ikiringo cyo kuronkeramo agakiza n'ubugingo buhoraho kuri uwo wese yakiriye Kristo nk'umukiza wiwe, ari bwo bugingo atanga ku buntu. Intama zanje zirumva ijwi ryanje zikankurikira, kandi ndazizi. Yohana Mutagatifu, kandi ndaziha ubugingo buhoraho. Yohana Mutagatifu 10:27 kugeza kuri 30. Ni murapo naho ku rupapuro rwa 17 mu butumwa nyene ikiringo cya gatandatu ic'ubuntu. Aravuga ati, kugeza n'ubu icyo kiringo cya gatandatu ntikirarangira. Rero mu yandi majambo, kugeza n'ubu haracyariho amahirwe yo kwinjira mu isezerano rishasha Imana yahaye ikiremwa muntu. Ni ukuvuga kugeza n'ubwo muri icyo gihe ntihari bwarangira ikiringo cy'ubuntu. Rero reka dusubire mu butumwa bwiswe ngo urugori igitsibo, aho abandanya avuga ati, mu gihe cya nyuma cy'ikiringo cya kabiri, icyo ni igihe aho ingaburo yera ariyo ikorwa mu kiringo cyose cy'ubuntu. Mu kiringo cya kabiri cyose, ku iherezo ry'ikiringo kigira kabiri, iyo ngaburo ihinduka ukuri, ihinduka ikintu nyakuri, aho Imana iduha amazimana akomeye, aho tuzojya amazimana akomeye y'umwagazi w'intama, kandi aho yo ishikiriza ibyo yavuze ko hashikirizwa ibyo yavuze ko yosubiye kurya iyo ngaburo bundi bushasha, akayongera kuyirira bundi bushasha hehe mu bwami, no kuvuga mu kiringo cy'ubwami. Mwebwe murabona ko ari mu gihe cy'ubwami, igihe cy'ubugiye rikomeza imfuruka,
niho we asezerana kongera kujya ku ngaburo bundi bushasha, ibintu bishasha, ingaburo nshasha. Nuko rero byarasezeranywe, harasezeranywe amazimano mashasha, ariyo mazimano akomeye y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, ariyo ngaburo ikomeye y'umwagazi w'intama, aho we atwiha ko we nyene ubwiwe, kandi atwihaye ko we nyene ubwiwe, natwe tukamurya tukanywa amaraso yiwe. Nuko rero tuzohinduka iki? Tuzohinduka ijambo ryambaye umubiri ribaye umubiri. Mu butumwa bwiswe Kristo canke bwiswe ngo mbega wa umwe Melikisedeki ninde, ku rupapuro rwa 24 aha haratubwira kuri ayo mazimano, kw'iyo ngaburo mu gihe cya Aburahamu. Haratubwira hati, murabona ko inyuma y'uko urugamba rwari rurangiye, Melikisedeki umwana we yari yanesheje, baragiriraniye ubusabane ikiyago. Ninde yahaye ingaburo amazimano ya Aburahamu? Ni Melikisedeki, umwami w'i Salemu, Elohimu. Ibyo mubyibaze ko yamuhaye igice ciwe nyene bwite. Rero ngaha turagomba kubiraba mu bigereranyo biri ngaha. Ubwo busabane buragaragara. Inyuma y'urugamba we yari yitanze we nyene ubwiwe, kuko ubusabane kugirana ikiyago n'igice cya Kristo. Kandi inyuma y'uko urugamba, arandikaho ngo ibihe by'ishengero, inyuma y'uko urugamba ibihe by'ishengero biba byarangiye, inyuma yaho wewe uzoba wamaze kuba wanarambiwe, warushe, rero niho wowe uheze ukakira igice cya Kristo. Arandika ko ngo teofaniya, inyuma y'ikiringo cy'ubuntu niho haba ukuronka teofaniya. Mbega ibyo mwabyumvise? haba ugucika nk'igice ciwe, murabitahura. Ibo bamfarandika ko ngo ukwambara umubiri kw'ijambo mu bana ba Aburahamu. Iburyo acapura inyenyeri ya Dawidi akandika ko ngo bahinduka ijambo. Yakobo yaraniganye ijoro ryose, ntiyemera kurekura marayika kugeza amuhezagiye. Ibyo nibyo, urugamba rikagwanira ubuzima, kandi nyuma y'uko urugamba ruba rwarangiye, nuko rero Imana wewe mwebwe iraheza igacibiha yo nyene ubwayo. Arandika ko ngo ikimata, urugamba rw'ikimatanijwe cindwi kuri yo nyene ubwayo, arandika ngo teofaniya. Ubwo nibwo busabane rero bwayo nyakuri. Umutsima na hostiya birashushanya gusiya ubwo busabane. Mwebwe ntimushobora kubifata uretse gusa mwagwanya urugamba mugacika igice c'Imana. Arandika ngo umuntu avutse ubugira kabiri. Iburyo aracapura ko ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero, n'inyenyeri ya Dawidi imbere mu ibuye rikomeza imfuruka. Yo arandika ko ibyashura na 18 kugeza kuri 11, kandi aho hatubwira kuri ka gatabo kariwe n'iyo ntumwa. Kandi araheza akabwigo ko avugishwa iby'amahanga menshi, amoko menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi. Mwibuke muri iki gihe, mw'icyo gihe ubusabane kominyo ntiyari bwasubirizwe ngo ikugweho uretse hamaze kuba urupfu rwa Yesu Kristo. Imyaka amajana n'amajana byabaye mu myaka amajana n'amajana yo hanyuma. Arandika ko ngo ubusabane bwo mu buryo bw'impwemu. Ariko Melikisedeki inyuma yaho umwana we Aburahamu yari yatsinze urugamba. Melikisedeki yarahuye nawe amuha umutsima na vino, vyerekana ko inyuma yaho urugamba rwo kw'isi ruba rurangiye, tuzohurira nawe mu kirere, kandi tuzosubira kugirana nawe ubusabane ku yindi ncuro. Azoba ari amazimano y'ubukwe. Rero iburyo aracapura ko ibuye rikomeza imfuruka. Arandika ko ibyahishwe yandika igabane cya 4 umurongo wa mbere. Arandika ngo duguze hano. Aha havuga ngo duguze hano, nkwereke ibigiye kubaho hanyuma y'ivyo, inyuma y'ibiba byabaye mu bihendwe by'ishengero. Aho rero niho haba okujya ku ngaburo yera.
sinzokongera kunywa kuri vino ngo nongere nywe kuri ibi vyamwa kugeza nsubiye kubisangira namwe bundi bushasha mu bwami bwa data. None ni hehe ajya ku mutsima akanwa no kuri vino bundi bushasha? Arandika ko ngaha ngo ari kumwe na Mose na Eliya mu kiringo cy'ubwami. Ni ukuvuga hobaye hariko harashyitswa bundi bushasha ivyabereye mu gihe cya Aburahamu, aho wenyene ubwiwe yaramuhaye ubusabane kominyo. Ibo bamfuma ajya hejuru arandika ko ngo amazimano kw'iherezo ry'urugamba mu kiringo cy'ubwami. Amazimano ingaburo kw'iherezo ry'urugamba mu kiringo cy'ubwami. Mwongere murabe, Melikisedeki yaragiye guhura na Aburahamu imbere y'uko agaruka imuhiriwe. Mbega iyi nari ikigereranyo cyiza cyane cyo dufise ngaha. Melikisedeki ahuye na Aburahamu imbere y'uko Aburahamu asubira imuhira inyuma y'urugamba. Twebwe turahurira na Yesu mu kirere imbere y'uko dushika imuhira. Ibo bamfara capuri ibuye rikomeza imfuruka akandikaho ngo duguze hano. Aho niho turi kumwe n'umwami mu kuza kwe kwa kabiri. Ntitukiri mu kiringo cy'ubuntu, ni ukuduga hejuru, kuko ishengero rigenda riraduga rikura nk'umusozi munini. Uhereye hariya kubigishwa, abamarayika ntumwa indwi bo mu bihembwe by'ishengero, rero rishitse hejuru haba gushika mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Ivyo nivyo Abitesalonika ba mbere harabitubwira, kuko duhurira nawe mu kirere. N'ikigereranyo cyiza nk'igihe Rebeka yahura na Isaka harakayaga ku murango. Tuzohurira nawe mu kirere. Abitesalonika ba mbere haratubwira ko ariko biri. Arongera agacapura ibuye rikomeza imfuruka. Ibyahishwe yandika igabane cya 4 umurongo wa mbere duguze hano. Kuko twebwe abakiriho tuba tugisigaye ntituzokwitangira imbere cyangwa ngo tubazibira abasinziriye. Kuko inzamba y'Imana izovuga, abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka. Natwe abakiriho tuba tugisigaye tuzozamuranwa nabo dusanganirira umwami mu kirere. Biratunganye, ivyo ni vya bigereranyo vyose. Arandikaho ngo duguze hano bingana izamugwa kunyakugwa. Nico gituma Teofaniya, wewe ubaye warapfuye waringiye mu iyo Teofaniya habaye iki? Teofaniya riraza ku isi guhitana umubiri wari waracunguwe. Kandi wewe ubaye uri hano mu kirere uraronka umubiri rero kugira ngo uhure na Teofaniya. Evyo nuko bimeze. Tuheze tuzamugwe tujye gusanganirira umwami mu kirere. Mbega ni gute umuntu ahura n'umwami mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka? Kuko mwebwe mwarakiriye Teofaniya zanyu. Kandi waravuga ati Teofaniya iraheze ikaza kurongera umubiri. Niho ahantu hamwe rudende umwana w'umuntu ashobora kubona umwami akamwakira, igihe yakiriye mpwemu yera mu bugingo, atari mu mpwemu gusa. Yarabana nyavuga. Kandi mu kuba bimeze gutyo, nasubiye mu butumwa bwiswe ngo urugori igitsibo. Kandi mu kuba kubera bimeze gutyo, nuko rero aho niho igihoraho ari yo Imana kirafatana n'ikimara umwanya muto, kandi ifatanye natwe. Nuko rero igice kimara umwanya muto gitegeza guca gihindurwa, gitegeza kwimuka kikajya mu kintu gihoraho. Nuko rero hategezwa kuza guhindurwa, kuko twariye tukanywa ku kintu gihoraho. Rero ivyo nk'itegeko
bizotanga iki? Bizozana umubiri uhoraho, ari wo uzoba ari umubiri tuzoba dufise ibihe bidashira. Mbega muri Aburahamu na Sara vyatanze iki igihe Melikisedeki yabaho ku mutsima na vino? akababwira no kwisezerano kuri iryo jambo. Izo mvugwa zo mu buryo bw'impwemu niho hakomotse ko bo basubizwa mu buyabaga. Harajeje haravuka umwana w'isezerano. Igituma ivyo biba ni kunywa umubiri amaraso yiwe no kujya ku mubiri wiwe mu majambo yumvikana neza. Kuba mwaya mazimana akomeye y'umwagazi w'intama ho wenyene atwiha kuri wenyene ubwiwe. Nuko rero duca duhinduka iki? Duhinduka Imana yambaye umubiri bundi bushasha. Umwe wese mu batonzwe n'Imana araheza akaba Imana ibaye umubiri yambaye umubiri. Imana mu buryo bw'umuntu. Turaheza bundi bushasha tukabiki? Tukaba Imana iri ku isi. Turaheza tukaba Imana iri ku isi. Ku rupapuro rw'101 muri iki gitabo c'imirongo. Arico gitabo c'uduce two mu butumwa bwagiye buravugwa na Revera William Branham ku murongo wa 877. Aravuga ati, indoto za Roy Robertson mw'ijoro rimwe umwami yarankanguye ari mu gatondo twari twicaye we na jewe wamenga ni Yerusalemu ku meza y'amazimano y'umwami. Nariko ndavuga we ntiyashoboye kubitahura. Mwene data Roy ari wari hano ariko arandaba muri uyu mwanya yaramwitegereje. Arampamagara muri Arizona andungikira icete ndamuhamagara. Aravuga ati, mwene data Branham wowe wari uhicaye, nabonye inkingi nini y'umuco yagukuye ku meza y'amazimano y'umwami ikujyana amaja mu burengero. Kuko we yari yicaye mu buseruko araba uwo muco uraheza uraza uranjyana andaba jewe ntera nja mu burengero. Yaravuze ati hari mu gitondo nko mwiyerekwa. Yaravyutse ku gitanda nk'isaha 10 zo mu gatondo abona ivyo bibaye. Avuga ko yasemereye nk'umunsi wose. Mwene data Bill ati garuka. Roy na jewe mu vy'ukuri twabaye abantu b'abavukanye. Twarabanye hamwe turaja guhiga turi nk'abavukanyi. We yariko arasemerera mpamagara kugeza aho ijwi ryasaraye mu muhogo kugeza aho yasaraye. Ati garuka mugarukane ariko ararira. Aravuga ati haca haza inkingi y'umuriro canke igicu caciye kigaruka. Nicara haruguru ku meza nari nahinduwe. Hejuru arandika ko ngo yarahinduwe. Muri marge hejuru arandika ko Yerusalemu, byongera arandika ngo amazimana akomeye ahambaye, byongera arandika ngo kuragwa mu mwuzuro. Iryo ryari banga kuri mwene data Roy. Jewe nahindutse mboneka ndi wundi muntu atandukanye. Ibi ndabirindiriye ngako bw'ikintu nshaka kwibuka. Nari nahinduwe. Ibo bamfarandika ko ngo ameza y'amazimano. Arandika ngo mu buseruko, byongera arandika ngo kuragwa mu mwuzuro amaja hejuru. Nimuraba arandika ngo Eliya ahindutse akaba Elisa, akaba Yohana Umubatizi, akaba William Marion Branham, akaba Mose na Eliya. Kuko n'ubukozi bwa Eliya bwobaye muri iki gihe buhari mu kugaragara kwabwo kwa gatanu, ari nk'umwe mu biti vy'imyelayo bibiri biboneka mu Vyahishuwe ikigabane cya 11. Ari bo bubaye bahari kuri iri herezo ry'igihe mu gushitswa ko kuza kwiwe. Kuko umwana w'umuntu azana n'abamarayika biwe, kandi abamarayika n'ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya. Nimurabe mu butumwa bwiswe ikiringo cya 6 bwo twariko turasomamwe mu kanya.
en la página 15, urupapuro rwa 15 ahí nos dice, ngaha haratubwira ati Melquisedec es Jesucristo en su cuerpo melikisedeki angelical. yari yesu kristo mu mubiri we wa Y es sumo kimarayika sacerdote del templo celestial. kandi ni umuherezi mukuru wo mu ngoro yo mu ijuru. Por eso es que todavía los juicios nicyo del gituma Apocalipsis, kugeza la n'ubu plaga, las ibihano copas, byo mu byahishuwe ibyago inzavya están aguantadas para caer. biracyarindiriye Será kugwa, en forma consecutiva en el bizoba mu tiempo buryo final. bukurikirana mu gihe cy'iherezo. Y ya estamos viviendo en el tiempo kandi final. kugeza ubu twaramaze kuba turi ko turaba mu Por gihe lo tanto, cy'iherezo. estemos preparados, nuko rero tube twiteguye, porque hay promesas claras kuko de hariho una nueva amasezerano manifestación divina, afoboye yo kugaragara gushasha kuba kw'Imana, una nueva manifestación de ukugaragara Cristo en gushasha la kwa iglesia. Kristo agaragariye hagati mu ishengero ryiwe, Y esa es la segunda venida del kandi Señor. ko kuba ari kuza kwa kabiri Y k'umwami. desde ahí se extenderá esa kandi aho bendición y esa niho hazokomoka uwo manifestación mugisha hacia nuko otros países. kugaragara gukwire mu bindi bihugu. Habrá una bendición grande hazobaho para los umugisha creyentes en ukomeye Cristo, ku y bizera habrá kristo, una gran carpa kandi catedral hazobaho donde ihema la rinini tercera etapa, katedrale llamada aho por el gukwegwa kwa reverendo gatatu. William Iyo Branham, ntabwo se yiswe estará gutyo na cumpliendo revera para William ayudar a Branham. la humanidad. Iyo ntabwo izoba iriko irashyiswa kugira ngo bifashe ubwoko bw'ibiremwa abantu. Ahora, para ayudar a la humanidad, rero kugira ngo ubwoko bw'ibiremwa abantu bafashwe, murabe turabwirwa ku rupapuro rwa 26 muri iki gitabo cy'imirongo en el párrafo 216, ku murongo 216, a mitad de página, del hagati na párrafo, hagati mu murongo dice, haravuga así hati, que empecé quizás yo con nuko todo rero adelante, biboneka ko jewe nzobandanya kugeza kumbure rya hema ritanguye, cyangwa icyo ari cyo cyose umwami yategekanije cyo gutangura kumenyekanisha izina ryiwe mu bundi buryo bushasha. pero cuando lo haga, será ariko todo tan niyabikora perfecto niyo como ntambuka izoba será itunganye tan- cyane nk'izindi. y estoy confiado en Dios que será más ndizigiye grande Imana que ko iyo los ntambuka izoba ikomeye cyane mbere kurusha otros. O sea, izindi. que la primera y segunda ni etapa ukuvuga ko kurusha intambuko ya mbere n'iya kabiri bidatumwe n'ubu bukozi bwacu, ahubwo bizoba bitumwe n'abagwaye n'abantu bafite ibibazo byinshi bakeneye gufashwa. hari ibintu byinshi abantu bakeneye gufashwa ku isi uyu munsi. ugukwega kwa gatatu, intambuko ya gatatu ni ugushyitswa kukuza kwiwe, aho we yoba yari karashyitse ukuza kwiwe. como es para la novia, para la iglesia, iyo ntambuko ni kubw'umugeni, kubw'ishengero, kubw'abamaze kuzimira. estará siendo de ayuda iyo ntambwe izoba ariko iraba iy'ubufasha ku bwoko bw'ibiremwa abantu bose. uyaboye wa murongo abantu batonze utagira iyo ugarukira, aho abantu venían con baza bagwaye indwara kanaka y eran sanados, kandi barakira. van a estar viendo cómo todo eso va a estar muzogenda sucediendo, muza murabona ingene ibyo byose bizogenda biza todas biraba, las cosas que el planeta Tierra kubw'ibintu byose experimentará, umubumbe w'isi uzogenda uzuracamwo, tormentas, nk'ibihuhusi, ibirunga, za nyamugigima ku butaka, mbere n'intambara todo nazo. eso va a producir ibyo byose una desesperación en bizotuma haba ukwihebura, ukwiheba mu bwoko bw'ibiremwa abantu, buscar más a Dios. aho bazorushiriza kurondera Imana La cyane. única esperanza kandi aho icyizigiro kimwe rudende será la segunda venida del Señor. kizoba kihari, kuzoba ari kuza kwa kabiri k'umwami. bazobona ububasha bw'Imana butagira imbibe, inzitizi hagati mu mugwi kanaka, ari uwo wamaze igihugu uri kuritegura, witegurira iyo minsi. kizoba ari igihe kigoye ku bwoko bw'ibiremwa abantu, ariko yaratubwiye ati nimutinye mukuku muto, kuko data vyamuhimbaye kubaha ubwami. arabananya avuga ati mbe bizotangura gute? ivyo Imana niyo biraba, twebwe natwe ikituraba ni ukuba dufite icyo kibanza ngo ushyitse ibyo yasezeranye, kandi dukore mw'uwo mugambi n'umutima wose n'urukundo rw'Imana, kuko n'isezerano ry'Imana ritegerezwa gushikizwa hagati mu iyobokamana ry'abakristo. muri uko gukwegwa kwa gatatu niho abayahudi bazobonera Mesiya, bazobona Kristo agaragaye, kandi nta nkeka ni nk'aho atanu umwe azokwifuza kugenda muri ako kanya k'ugukwegwa kwa gatatu nikwatangura. none bizotangura ryari? icyo tuzi ku bijyanye n'uko gukwegwa kwa gatatu ni uko kuzobera mu ihema nini katedrale. ugukwegwa kwa gatatu bizotangura mu ntango, hagati canke ryari. ivyo Imana niyo ibizi, kandi Imana izobihishura mu mwanya yifuza kubihishuriramwo.
ariko igihambaye ni ukuba twiteguye. Rero nimba izobihishura, Amosi ikigabane cya 3 umurongo w'indwi, umwami uhoraho nta na kimwe azokwigera akora atabanje kwibira akabanga abasabyi biwe abo avugisha. Ibintu byose Imana yobaye iriko irakorera kuri uyu mubumbe w'isi itegerezwa kubikora biciye mu ntumwa. Niko byagiye biragenda mu bihe byarenganye, mu biringo no mu bihe byarenganye. Mu gihe cya Nowa hategerezwa kuba hariho intumwa y'ikiringo, ariyo yabaye Nowa, kugira ngo igabishe iburire abantu ko hagiye kuza umwuzure. Ariko Imana byongeye yari kwirerekana uburyo bwo guhunga bwo gucika bwari ubwato, kwari kwinjira mu bwato. Buri gihe haba hariho uburyo bwo guhunga, bwo kurokoka, bwo gukira. Ariko ikingirakamaro ni uko tuba twiteguye, tukaba turi maso, twitandukanije n'ikintu cyose kibi, tugakorera Imana n'urukundo rw'Imana n'ishyaka, kugira ngo gutyo twemegwe, hemegwe ibyo dukorera umwami. Turazi ko hagiye kuza umubabaro mwinshi, kandi je singomba kuguma ngaha. Nimba hari ugomba kuhaguma, uwo ntiyumvire ijambo. Nimba hari umuntu agomba kugenda, ijambo riri ngaha, kandi ugume neza ugumije Kristo umukiza wacu. Nimurabe mu butumwa bwiswe ngo ibintu bigezweho vya none bitangirwa umucyo n'ubuvugishwa. Ku rupapuro rwa 15 haratubwira hati, ni gute ntushobora kubigisha algebre mu gihe bobo batarizera na ABC? Ega ibyo si byo. Rero we ntiwoshobora kubikora. Ibyo ni byo. Wowe udashoboye gukora ibintu bisanzwe byoroshe, ni gute wowe wokora ibintu byo mu buryo bw'impwemu, ibintu bisanzwe? Nta nkeka mwene data mushikanje, yoshoboka ko biboneka nk'inkuru ndiko ndatera, ariko n'ubutumwa bwiza, n'ukuri k'ubutumwa bwiza. Ibyo ni byo. Murabona, turabona ko uyu munsi abantu, hariho abantu benshi badashobora kubyizera, mbere n'abantu buzuye mpwemu yera. Reka ndabaha ikintu kimwe gituma mutwagwa. Umubatizo wa mpwemu yera ntusigura ko wowe uzokwinjira, nta habanamba. Si icyo kibikora, ntibifitaniye isano na rito n'ubugingo bwawe. Uwo ni umubatizo. Ni murabe, hariho ubugingo buri imbere cyane muri we, waho imbere mu muntu. Ibyo butegezwa kuza buvuye ku Mana, ariko hanze yabwo wowe urafite izindi nyumviro zitanu zo hanze, n'izindi 5 zo hanze, kugira ngo ushobore kugirana imigenderanire n'urugo rwawe rwo ku isi. Imbere muri wewe urimo impwemu, imbere muri wewe hariho inyumviro zayo 5: conscience, urukundo n'ibindi. Inyumviro 5 zo mu mpwemu. Mwibuke, mw'iyo mpwemu wowe urashobora kubatizwa, ukabatizwa mwemu y'ukuri w'Imana, ariko vyongeye ukazimira. Ni ukuvuga wewe urashobora kuba wabatijwe mu mpwemu, ariko ukazimira, ugapfa rubi. Ahubwo ni mu bugingo nibwo buriho buzima bwaje buvuye ku Mana. Ni murabe byongeye hano haratubwira ikindi kintu ku bijyanye n'ibyo. Ku rupapuro rwa 15 mu butumwa bwiswe ngo mbega ntimwari mubizi cyangwa mbega ntimubizi, haratubwira hati, rero impamvu ituma abantu ibi ntimubyibagire, ntimubyibagire mw'uyu mwanya. Hanyuma muraza kubona igituma impwemu n'ikihe cyemezo
cyerekana ko umuntu afise mpwemu yera. Abantu barashobora kubaho mu buryo bw'impwemu, bagatamba mu mpwemu, bagasemerera baboroga mu mpwemu, bakajya mu ishengero muri mpwemu, bagashobora kugira mpwemu w'ukuri w'Imana basizwe mu mpwemu, ariko bakazimira bagapfa rubi, bakaganzwa na sekibi, kandi bari bafise ibyo byose mu mpwemu. Nimurabe, turiko turabona uyu mubatizo wo mu mpwemu mu butumwa bwiswe ngo ikibanza kimwe rudende Imana yatanze cyo gusengeramwo. Ku rupapuro 42 haratubwira ati, mwebwe muragomba kubona ngo urugi ninde? Mbega Imana izina ryayo yarishyizehe? Muri Yesu. Ni gute wewe winjira mu izina ryayo? Ni gute winjira mu izina ryiwe? Mubatijwe imbere muri mwebwe. Gute? Mubatijwe mu mazi, mu mpwemu. Umwami, ukwizera, umubatizo. Uwo ni umubatizo wa mpwemu yera. Umubatizo mu mazi, wewe gusa ugashira hamwe mu busabane n'abantu, wewe ukaba wemeye ko wakiriye Kristo, uko n'ukuri. Ariko ni umubatizo wo mu mpwemu. Murabona bya bigereranyo biriya bishushanyo ni mu mpwemu, ni ukuvuga mu kibanza cy'ahera cy'umubiri w'ibanga w'abizera. Ndashobora kuvuga izina rya Yesu kuri wewe nkakubatiza, ibyo ntibiba bibikoze. Ariko mpwemu yera mu by'ukuri, ijambo nyakuri rije imbere muri wewe, ijambo Yesu. Rero mwene data, ubutumwa ntibuba bukiri ibanga kuri wewe, nuko rero wewe ububuzi mwene data, aho byose biba bicanye imbere yawe. Capura imizingi 3, nkeka umuzingi wo hagati n'ubugingo. Rero nimuraba icemezo ikiranga ko wewe ufise mpwemu yera. Reka turabe hano mu gitabo cy'ibihe by'ishengero ku rupapuro 154 muri ubu butumwa, muri iki gitabo cy'ibihe by'ishengero haravuga hati, rero Imana iriko iratuvugisha, twebwe dutegereza kuguma mu gacerere. Harandika ko Ibyahishuriwe hano ikigabane 8:2. Ariko byongeye aho yo yamaze kuvuga, turavuga ariko tukavuga ibyo yavuze. Yaratubwiye ko icemezo cyangwa ibyobaye nyuma y'uko umuntu aba yamaze kubatizwa na mpwemu yera, icyo cyemezo ni uko twabaye dufise umwigisha yoja akatwigisha ukuri kose. Ariko uwo mwigisha yoba ari umwigisha imbere mu muntu, atari umwigisha wo hanze. Impwemu itari imbere muri wewe ntiwokumviriza ukuri, nta nubwo wokwakira biciye mu guhishurirwa cyangwa ngo ukwakire muri buri mwanya wose wo ku munsi. Icyo cyabaye ikimenyetso cya mpwemu mu minsi ya Pawulo. Ba bandi bari buzuye mpwemu yera barumva ijambo bakaryakira biciye muri ryo rikababeshaho. Ariko abatari bafise impwemu bararyumviriza gusa mu buryo bw'umubiri, bakarishyiramo insiguro zitarizo, bakinjira mu cyaha. Muri buri gihe kandi buri gihe kiba ari igihe cya mpwemu yera ku wizera nyakuri. Ndavuze nti muri buri gihe icyabiranga icyemezo cyaba ari cya kindi nyene. Ababa bafise mpwemu, umwigisha wabo barumviriza ijambo. Impwemu yabiri muri bo yarakira ijambo bakarihishurirwa. Bo baba ari abo mu mugwi wumviriza intumwa n'ubutumwa bwayo, bakakira ubwo butumwa bakabaho nk'uko buvuga.
ku murongo twasomye mu ntango ngaha arandika ko ngo umubatizo wa mpwemu yera abe n'icyemezo. Ku rupapuro rw'167 ubu naho muri iki gitabo cy'ibihe by'ishengero haravuga hati, imbere yo gusozera ibi bintu ndazi ko hariho ikibazo mu bwenge bwanyu. Mwebwe murashaka kumenya nimba nizeye inyigisho zo kubaho imbere y'igihe kubaho kera cyane. Jesi nizigiye inyigisho z'abamormone nk'uko ntizeye ibintu byo gusubira kwambara umubiri cyangwa ukwimugwa k'ubugingo. Mwiyubara ibi bintu mubirabe. Umuntu si waza yaratoranijwe ibihe bidashira n'Imana, ahubwo ni ijambo cyangwa urubuto. Arandika ko ubugingo hejuru, mu bamfu yandikaho ngo ubugingo impwemu umubiri. Biruko hariya ubwenge bwa kimuntu ntibushobora no kubitahura. Imana ihoraho n'ibyiyumviro bihoraho yariyumviriye irashinga n'itegeko. Narakunze Yakobo ariko Esawu ndamwanka. Abaroma 9:13. Igihe atanu umwe muri abo babiri yari bwanavuke, kandi igihe nta n'umwe muri bo yari bwigera akora icyiza cyangwa ikibi. Murabibona, byari mu cyiyumviro, hanyuma icyo cyiyumviro cyarahavuye kiragaragazwa. Imana iragura bundi bushasha Yakobo, kuko Yakobo wenyine we yari uruvyaro urubuto rwayo. Yakobo wenyine we yari ari mu urwo rubuto. Nicyo gituma yubashe umugisha w'ubusamuragwa n'isezerano ry'Imana. Bubamfu arandika ko ngo icyemezo ikiranga ko umuntu ari uruvyaro urubuto rw'Imana nuko yumva ijambo ryo mu gihe ciwe uwo muntu ari karabamwo. Arandikaho ngo umugisha w'ubusamuragwa, arandikaho ngo isezerano. Wewe uri uruvyaro nyakuri uzokumviriza wumva ijambo. Wewe uzokumva iryo jambo. Impwemu izokubatiza mu mubiri wa Kristo, mwemu wakuzuza guha ububasha. Nuko rero uzokwakira ijambo ryo ku munsi wawe no mu gihe cyawe. Murabibona mbega ingene bigaragara cyane icyemezo iyo gihishuwe. Ijambo nimurabe bundi bushasha. Yesu yari uruvyaro nyakuri, urubuto nyakuri. We yabaye mu mubiri wa kimuntu. Igihe mpwemu yamuhamagara, icyiyumviro kigaragajwe n'ijambo. We yaragiye i Yorodani arabatizwa mu mazi, kandi yubashe ijambo. Mpwemu yera yaramuje ko ijwi riravuga riti, nguyu mwana wanjye nkunda, nimumwumvirize, nimumwumve. Ijwi ntiryavuze riti uyu aravuye abaye umwana wanjye. Yesu yari asanzwe ari umwana. Mpwemu yera yamushizeho nk'uwo mwana imbere ya bose. Nuko rero mw'ubwo buryo nyene byarabandanije ku munsi wa Pentekote, kandi buri gihe bibandanye kugeza uyu munsi. We yaraje agaragaye n'ububasha, aronse uguhishurirwa mu mwuzuro ku Mana ko kuri uyo munsi. Iburyo aracapura ibuye rikomeza imfuruka n'agakweko kagana mu ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'icengero. Rero twagumye tuza turabivuga kenshi ko icyemezo nyakuri k'umuntu yabatijwe na mpwemu yera nuko uwizera yakira ijambo ryo mu gihe ari karabamwo. Arandika ko ngaha ngo icyemezo cy'umubatizo wa mpwemu yera, ikiranga ko umuntu afite umubatizo wa mpwemu yera, icyemezo mu kibanza cy'ahera mu kiringo cy'ubuntu, ko umuntu yari yakiriye mpwemu yera, kwaba ari uko umuntu yaba yakiriye intumwa. Ariko icyo cyemezo umuntu yaba agifise mu mpwemu gusa, ntiyaba agifise imbere cyane mu bugingo. Rero kugira ngo umuntu aronke mpwemu yera mu bugingo,
bisabwa ko umuntu yizera intumwa yobaye iriko irakorera mu kibanza cy'ahera cyane mu bugingo. nimurabe mu butumwa bw'iswe ngo kugerageza gukorera umurimo igikorwa Imana ahanze y'ubugombe bwayo. byongeye no ku 184 haratubwira ko ibyo bijyanye n'icyemezo. Reka tuhajye kugira ngo tube dufise n'uyo murongo nawo, urupapuro rw'184 mu gitabo cy'ibihe by'ishengero bwa mbere. Reka tubanze haba ariho duca. haravuga ati icyemezo kiranga ko umuntu yakiriye mpwemu yera uyu munsi nicyo kimwe n'igihe Yesu, nk'uko byagenze igihe Yesu yavuga kuri bo Yohana 8:47. icyo cyemezo ni ukwakira ijambo ry'ukuri ryo ku munsi wowe uri kurabamwo. namba we ntiyashimikiye ku kamaro k'ibikorwa haba nk'uko yashimikiye ku kamaro k'ijambo. yarazi yuko abantu bakiriye ijambo, nuko rero ibikorwa byari guheza bigakurikira iryo ni ijambo. arandikaho ngaho ngo icyemezo ibubamfu acapura n'ibuye rikomeza ivuga n'ibihe by'ishengero. ubu naho ngaha ku rupapuro rwa 56 muri ubu butumwa bw'isongo kugerageza gukorera umurimo Imana atari ubugombe bwayo, aravuga ati rero murabe ku bijyanye n'ibi mw'uyu mwanya. Dawidi yibagije ko byose yari yabishyize ku rutonde, yarahumekewe. murabona ingene mpwemu yera ashobora gusiga umuntu, ariko bitegerezwa kuba mu rutonde rwo gusigwa. impwemu yo hanze arandika ko hejuru ngo impwemu yo hanze irashobora gusigwa na mpwemu yera, ubugingo bukaba bwirabura cyane nk'ikaburimbi. urwamfu rukuzwa na ya mazi nyene yubaka, ashyira ubuzima mu ngano no mu rwamfu. arandika ko ngo ingano n'urwamfu, ariko imbere cyane arandikaho ngo ubugingo, ariko imbere mu rwamfu harimo ubuzima bw'urwamfu. ruranezerwa, rugakura, rukazana amashugwe, rukagira ubuzima, rugakora nk'iby'ingano nazo zikora. ariko ubugingo bwabwo ni ubw'urwamfu nyine, ariko ubugingo bwabwo ni ubw'urwamfu. arandika ko ngo ubugingo bw'urwamfu. murabona abigisha b'ibinyoma bashobora guhaguruka bakigisha ubwoko bwose bw'ibintu by'ubutatu n'ibindi bintu byinshi, bakaba basizwe na mpwemu yera, bagakora n'ibitangaza byinshi nk'uko n'ubutumwa bwiza nyakuri bushobora kubikora. ariko biciye mu ijambo ngaha, ibyo nibyo bakora. urupapuro rw'180 muri iki gitabo cy'ibihe by'ishengero byongeye haratubwira hati ibyo mwe murabibona. ikigaragaza ko mwemare abaye mu muntu kwari ukwemera no kwakira ibyo umuvugishwa w'Imana yabatanze mu gihe ciwe. uko mwemu yagenda arashyira ishengero ku rutonde, Pawulo yategetswe kuvuga ko baba bazanye ukundi guhishurirwa, akababwira ku murongo wa 36 ati mbega ijambo ry'Imana ryaje rivuye muri mwebwe cyangwa ryashikiye kuri mwebwe gusa? icyemezo cy'umukristo nyakuri yuzuye mwemu si kuzana ukuri ijambo, ahubwo ni ukwakira ukuri ijambo, kuryizera no kuryumvira, kuryubaha. arandika ko ngo kwakira, kwizera no kubaha, kumvira. kwakira, kwizera, hanyuma kubaha, kumvira. rero arabananya avuga hano, mwibuke ndi mu butumwa bwiswe ngo ikiringo cya 6 cy'ubuntu. mwibuke ko iby'Imana yasezeranye biciye muri Kristo yo izobishikiza hagati mu mugeni wiwe, ishengero ryiwe. byongeye no gukwegwa kwa 3 kuzoba ku bw'inkumi
uretse inkumi z'ubwenge iyo ntambuka izoba no kubw'inkumi z'ibipfu kandi iyo ntambuka izoba no kubo mu isi nabo. ni ukuvuga ko ubwoko bw'ibiremwa abantu bazobibona kandi nta nkeka bazobikuramo inyungu, bazovyungukiramwo, bazokira indwara Kristo niyabikora. ni ukuvuga igihe hazoba habaye kuba turi mu iyo ntambuko, aho tubona wa murongo w'abantu batonze basengerwa, tukabona abantu bariko barakira, bakira indwara iyo ari yo yose, naho batazoshobora guhindurwa. kandi mu yandi majambo ntibazoshobora kujya mu izamurwa, kuko abajya mu izamurwa ni inkumi z'ubwenge izizohindurwa, ni inkumi z'ubwenge iziri mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, kandi nizo ziriko zirakira aya mazimana akomeye, ziriko ziragaburirwa manu yanyegejwe, turiko turajya kuri we nyene ubwiwe, turiko turaronka imfungwa zo mu buryo bw'impwemu, amazimana akomeye, nk'uko Aburahamu nawe yaronse iyo ngaburo yihawe na Elohimu, n'amazimana ingaburo ya none igizwe nshasha, ari byo mu kiringo cy'ubuntu byarerekaniwe mu mashusho n'ingero hariya mu bigereranyo, aho umukate washushanya umubiri w'umwami, vino nayo igashushanya amaraso yiwe, ni ukuvuga mpwemu yera. ubu naho muri iki kiringo cy'ubwami turiko turajya ku mubiri wiwe tunywa no ku maraso yiwe, turiko turakira imfungwa zo mu buryo bw'impwemu, turiko turakira mpwemu yera imbere mu bugingo, kandi ibi bizotanga uguhindurwa nk'uko vyatanze mu mpwemu. mu mpwemu twizeye umwami, twarariye ku mubiri wiwe tunywa ku maraso yiwe, ariko mu bugingo, mu kibanza cy'ahera cyane, niho tuzoronkera, niho twaronkeye teofaniya, kandi icyo ni ikintu ngirakamaro cyane kubimenya, kuko aho niho umuntu aronkera teofaniya, ni mu bugingo, mu bugingo bwa buri watoranijwe w'Imana. turabonye muri aka kanya impinduka z'ikiringo cy'ubuntu kivaho haza ikiringo cy'ubwami, havaho ibigereranyo tukajya mu by'ukuri, turi mu kuri, aho amateofaniya yacu biravugwa muri bwa butumwa bwise ngo mbego Melikisedeki ninde, bivuga yuko amateofaniya azoduhitana akatujyana mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. ni ukuvuga zizoduhindura teofaniya. ninde azoduhindura? umwami wenyine ubwiwe, kuko izo teofaniya ziza zivuye muri we, muri ya teofaniya nini nkuru. nuko rero dukomeze turi muri aya mazimana akomeye, turiko turajya izivugwa zo mu buryo bw'impwemu. kuri iri jambo niho hazokomoka ko duhindurwa, impinduka, uguhinduka kw'ikiringo cy'ubuntu kivaho haza ikiringo cy'ubwami, hakavaho ibigereranyo hakaza ukuri. turazi ko turi kugeza ubu twamaze kuba turi ko turaba mu kiringo cy'ubwami, kandi isi nayo izobimenya. iki kimataniro cy'ijwi n'icyabana nyakiza kirahishurwa, ariko ari kuza kwa kabiri k'umwami. isi izomenya ko Imana imaze igihe iri hagati mu bwoko bw'ibiremwa abantu, iri kirahakorera igikorwa kugira ngo hakore kwa kwisubiza ibyiwe, aheza ajyana abana biwe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. ari byo bizoshyitswa hariya nitwamara gushika mu mibiri ihoraho ihawe ubwiza. kuri jewe ribaye ihigwe rikomeye cyane ushobora muri aka kanya kuba nari kumwe na mwebwe mwese uyu munsi kuw'Imana 25/0
uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu, aho tubonye iki cigwa, uguhinduka kw'ikiringo cy'ubuntu haza ikiringo cy'ubwami, tukava mu bigereranyo tukaja mu kuri. Bundi bushasha tuzoba turi ngaha bundi bushasha muri Brezil, nimwasubira kudutumira. Kandi rero tuzoraba ngo ni ryari iyindi ncuro ikurikira. Ibaye iminsi myiza cyane, kandi tukaba twari dufise abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bakunda Imana bagakunda umurimo w'Imana, kandi bakaba bariko barategurwa kugira ngo bakire amasezerano Imana ifise mu kiringo cy'ubwami. Nongeye kuramutsa umurongozi w'igisagara, umukenyezi wiwe na komite yiwe yose, kandi mushire intasho prefe, kandi tuzosubira kubonana bundi bushasha ngaha muri Brezil. Turashobora kuririmba indirimbo, nuko tube dushimiye umwami kubw'ivyo yaduhaye muri iyi minsi, kandi tumubwire n'umutima wacu wose ko dukunda ibintu byose umwami ariko arakorera mu buzima bwacu, kandi tumusaba dufashe mu kubaho kwacu kwa minsi yose, kugira ngo tubandanye tumuhimbara, dukore ubugombe bwiwe, dukore ibyo ashaka. Ugukwegwa kwa gatatu kuzoba umugisha ukomeye cyane ku isi yose. Kwaramaze kuba umugisha ukomeye cyane ku isi yose, ariko mu gihe gisigaye kwaramaze kuba umugisha ku nkumi z'ubwenge, ariko no ku bandi kuzoba umugisha. Turirimbe ngo habwa icubahiro mwami. Sinzi yuko Mariana Rosha yoba ari ngaha, arashobora gutambuka. Duheze turirimbe iyo ndirimbo, twese turirimbire hamwe, nuko dushimire umwami biciye muri iyo ndirimbo. Tumushimire kubw'ibyo yaduhaye uyu munsi. Habwa icubahiro mwami. N'ubutware bwawe muri iri hanga riri hano, kugira ngo ubushobozi bwawe bwigaragarize muri jewe. Buriko burazana ijambo kubwo guhindurwa, ariko kwizera ko kuzamurwa gutangwa n'imituragaro uyu munsi. Ndiko ndagenda nca mu makanda ya jambo yigize umubiri muri izi nyigisho izo wasezeranye kuma. Ndiko ngenda nshira vyose ku ruhande mu guca bugufi kose. Ndakiriye amasezerano wasezeranye gutanga. Habwa icubahiro mwami kubwo kutugendera, ariko kutugendera ndiko ndagukorako, ndiko ndakubamwo muri iki gihe uyu munsi. Habwa icubahiro mwami.
kubw'urugendo rwawe wakoze, arirwo rugendo rwawe muri iki gihe. Ndiko ndarukora, ndiko ndarubamo, ndarubona. Turabwirwa mu butumwa bwiswe ngo Kristo ahishuriwe mu ijambo ryiwe, kandi mu kuba ari abantu biwe, mu kuba turi abantu biwe, dutegerezwa kugendera hafi y'uwaturemye kugira ngo tumutahure, kugira ngo yihishure. Mwami, ugomba ko nkora iki? Nimba nutegerezwa kujya mu mitumba nkigisha ubutumwa bwiza, canke nkaguma imuhira, icyo ari cyo cyose. Nimba nutegerezwa kuba umuntu acunga inzu w'imuhira, canke nkaba umumama mwiza, nimba ntegerezwa gukora ibi canke biriya canke ibindi, ibyo ari byo byose. Nimba ntegerezwa kuba umurimyi, ibyo ari byo byose Mwami, ugomba nkora iki? Mbega ibyo si byo Sawuli yasemereye avuga hamwe hariya epfo, ati Mwami, nkora iki ga Mwami? We yari epfo ariko aramanuka mu nzira, atera amanuka, agiye gushyira abo mu ishengero mu ibohero, ariko yaravuye arasemerera, atugomba ko nkora iki? Igihe umucyo waka nk'inkingi nini y'umuriro ikamurekera hejuru, ugomba ko nkora iki? Nibaza ko iki ari ikibazo cyiza kugira ngo dusozere tuvuge tuti Mwami, ugomba ko nkora iki? Igihe mbona ibi byanditswe mu buryo butunganye, bihishuwe mwaka kanya nyene Mwami, ugomba ko nkora iki? Ndabajije umwe wese ngaha ngo musesangure imitima yanyu muri uyu mwanya, mwibaza iki kibazo muti Mwami, ugomba ko nkora iki? Mwebwe bantu nimba muri ko mukurikiranira ku murongo wa telefone, uyu munsi abihuje natwe kwitumatumana biciye kuri satelite Amazonas na internet, mwebwe mwunamika imitwe yanyu wibaza uti Mwami, wewe ugomba ko nkora iki? Turiko turabona ko turi ngaha mu minsi y'iherezo, amasaha ya nyuma neza neza arahari imbere yacu, uri kurahishurwa mu buryo bufoboye. Ugomba ko jewe nkora iki? Mana mukundwa, mu gihe ndiko ndakubaza iki kibazo, nanjye nyene ndakubajije, ugomba ko nkora iki? Mwami, ndabona ko buri munsi wose ntegerezwa kuwuharurako, kandi ndasenze kugira ngo umfashe Mwami, kugira ngo mbeho nk'uko buri munsi, kandi marugwe kubw'icubahiro n'ishimwe. Umwe wese wo muri mwebwe na jewe nanjye ibyo dukora uharugwe mu guhesha icubahiro n'ishimwe Imana, atari ugushimwa n'abantu, ahubwo kugira ngo uyihimbare. Ndasenze kugira ngo ufashe umwe wese mu bihugu byose. Ndasengeye Brazil, ndasengeye Amerika Latine, ndasengeye isi yose yibikagera, kandi babandi bari ngaha bahibereye aha mwitabire nakuro, mu gihe turiko turagenzura imitima yacu tuvuga tuti Mwami, ugomba ko nkora iki? Mbega nokora iki? Mbega jewe nokora iki ga Mwami, kugira ngo nshike mu bwami bwawe no mu byo wifuza? Vyemere Mana, tugenzure dusesangure, genzura imitima yacu, kandi udupime utugerageze. Mbega ingene ari vyiza iyo Imana itugenzuye kandi kadupima biciye mu ijambo ryayo, kandi mu gihe itweretse ibintu bimeze nabi imbere yayo, kandi tugashobora kubona aho turiko turihendera, yo ikadukosora, kuko yo ni Imana yuzuye urukundo. Tugeze tubandanye tuja imbere mu buzima bwacu. Nimba hoba hariho ubugarariji ikibi muri twebwe, ubwibone, ukwikunda uko ariko kose, icyo tugamije kibi, Mana gikureho,
mu buzima bwacu. Weze rino hanga kandi ubabone bejejwe batsindanishirijwe imbere yawe. Tube twiteguye kugira ngo twakire kwa kugenderwa gukomeye n'abamarayika ariryo zuka ry'abapfuye, ba bandi barindiriye kugaruka kuri uyu mubumbe w'isi. Bivuga ngo tuzoronka imibiri, bivuga ngo bazoronka imibiri bagaruke basubire bafungure basangire natwe. Mbega ingene ari umunezero, mbega ingene uwo mwanya uzoba ari uw'akanyamuneza. Natwe tubabonye tuzoca duhindurwa. Ayo n'amasezerano yo izo yashitsa muri iki gihe cya nyuma, muri iki kiringo cy'ubwami. Nuko rero birabereye ko dukomeza, birakwiriye ko twihata kugira ngo buri gihe umunsi ku wundi twame duhimbara Imana umuremyi w'amajuru n'isi, Imana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, ihoraho Elohimu Melikisedeki, ari uyu munsi ariko araduha amazimano, aya mazimano akomeye kandi bikomotse kuri iri jambo. Izivugwa zo mu buryo bw'impwemu, umwe wese wo muri twebwe bizotuma duhindurwa. Kubw'ivyo habwa icubahiro Mwami, hahabwa icubahiro izina ryawe. Turashemagije izina ryawe, turashyize hejuru izina ryawe, turaguhaye icubahiro cyose, ishimwe ryose, ububasha, ibihe bidashira. Amen. Habwa icubahiro Mwami. No gukwegwa kwa gatatu biciye mu ijambo rivuzwe mu kanwa k'umusigwa, ari we ariko aratuvugisha. Natwe rero nk'abatoranijwe turiko turajya kuri ka gatabo, tuzohindurwa kugira ngo duheze tuganze. Habwa icubahiro Mwami kubwo kutugendera, uko kutugendera muri iki gihe. Ndiko ndagukorako. Habwa icubahiro Mwami kubwo kutugendera, ariko muri iki gihe ndiko ndibonera. Habwa icubahiro Mwami kubwo kutugendera, ariko muri iki gihe ndiko ndagukorako. Habwa icubahiro Mwami kubwo kutugendera, ukutugendera uko muri iki gihe ndiko ndabona, ndiko ndabamwo. Mfasha kandi unyobore nshobore gukoresha ijambo ryawe neza. Mfasha kandi wewe undongore. Nshobore gushira ijambo ryawe mu kibanza nyacyo. Mbumba nyeza ntunganya. Nshobore gukoresha ijambo ryawe neza. Mbumba unyeze. Nshobore gukoresha ijambo ryawe neza. Nshobore gukoresha ijambo ryawe neza. Ukoresha ijambo neza no gukora ibyo ishaka. Bandanya Mwami
con tu Espíritu Santo. unyuzuza mpwemu wawe yera, Llenos con tu Espíritu Santo. abuzuye mpwemu wawe Está por yera. ahí Eliezer, Sinzi ko ari ngaha Elezeri que nos entone ese himno. adufashe kuririmba iyo ndirimbo. Él viene de Franca We ava muri Franka, y Dios ha hecho un milagro en su vida. kandi Imana yarakoreye igitangaza mu buzima bwiwe. El órgano lo está tocando Kugeza ubu, después de lo que sucedió en su vida. inyuma y'ivyabaye mu buzima bwiwe, ubu arashobora gucuraranga, Dios ha hecho kandi en la n'igitangaza vida de nuestro hermano. Imana yakoze mu buzima bwa mushiki Podía wacu. mover los dedos, Ubwa mbere ntiyashobora kunyiganyiza intoki kuko buri gihe yari yaragumye aza aravuza piyano, ariko vyahavuye bigorana. None heraba ubu hari igishinga ntahe cyo gukira kwavuye ku Mana umuremyi w'amajuru n'isi, del Espíritu Santo. abuzuye mpwemu yera. Mi Senhor, Mwami wanje, Inundaste niwuzure mu buzima bwanje, porque estaremos siempre braço a braço. ko buri gihe Tua ibihe byose tuzokwama twunze ubumwe na marayika wawe. Mi Senhor, Mwami wanje, dirige-me sempre. yobora ubuzima bwanje, Porque sempre com alegria kuko buri gihe estaremos a louvar dufise umunezero tuzokwama turiko turatazira izina ryawe. Ele está hablando We ariko aravuga que com ele vou a reinar. avuga ko nzoganzanya nawe. Ele está dizendo We ariko aravuga que por sempre vou a viver. ko nzobaho mbeho ibihe byose. We ariko aravuga ariko aravuga ko nzoganzanya nawe. We ariko aravuga ko nzobaho ibihe byose. Por sempre vou a vivir. Ko nzobaho ibihe byose. Oh, Él nos está diciendo hoy Oh, we ariko arabitubwira uyu que munsi vamos a vivir, ko tuzubaho, que vamos a reinar ko tuzoganza por el milenio y por la mu eternidad. kimpumbi no mu bihe bidashira.
mbega ingene ari umutekano wo dufise kuba hariho icyizigiro kuri mwebwe no kuri jewe. kandi waratubwira ati tugire nka wewe umunsi ku wundi mwami, kugeza aho tugera kuri cya gihagararo mu mwuzuro. ndizigiye ko wowe wagenzuye buri mutima wose muri uyu mwanya, kandi turazi icyo gukora. Mana, hanze y'ibibuga, hanze mu bibuga, mu bihugu bitandukanye, amaboko arakirije mu bibanza byose. ni mase niniya, n'ukuboko kwanjye nako kurakirije, n'uko iwanjye nako nyene. ndagomba kumera nka we. nsesangura mwami, urabe nimba usanga ikintu kitameze neza muri jewe, ugisohore, gikureho mwami. ubandanye uzuza mpwemu wawe yera, ubandanye wuzuza urugwavya kubw'icubahiro cyawe n'ishimwe byawe. uheze vuba unyiganyize iyi si nk'uko wasezeranye kubikora. ariko ubwa mbere mwami, banza unyereke ingene no guhimbara. ntihaba ikintu na kimwe muri jewe cobuza ko mpwemu wawe yera akorera mu buzima bwanje. urugwavya rubugwavya rw'icubahiro, kugira ngo wewe wiheshe icubahiro kandi ubandanye ukora iki gikorwa wewe uriko urakorera muri iki gihe cya nyuma. bibe kubwo gukura ku bwami bwawe no kwimikwa kwa bwa bwami wewe wasezeranye kuzoba uri kurimika kuri iyi si. ariko ubwa mbere bana nanjye, waratanguriye kuri jewe imbere y'uko wimika ubwami bufadika. ku bw'ivyo mwami, numva ndi umuntu yagiriwe ibakwe, kubwo uri kuratangura kwimika ubwo bwami muri jewe ubwa mbere, kuko wanyiyumviriye kuhereye isi itararemwa. ku bw'ivyo ndagushimiye mwami, kubona waranyiyumviriye ko nkaba ndi ugwavya rwawe rufitiwe icyizigiro cyinshi cyane, ku buryo wowe uri kuricuranurira muri jewe nkaba ndiko ndakumenya nk'uku, kugira ngo nshobore kubananya ndaguhimbara kandi mbandanye ndagukorera iminsi yose yo mu buzima bwanje. mfasha data, mfasha mwami, kandi ubandanye unyuzuza mpwemu wawe yera. uko rero niko tukubwiye mwami. uku rero niko tukubwiye mwami, dufashe data, udufashe gushika imuhiri wacu, kuko aho niho twebwe twaje dukomotse. none turi ngaha ku isi, turi ngaha ku isi kandi ntidukekeranya na gato umunsi umwe tuzosubira imuhiri wacu. mbega ingene ari umutekano, umunsi umwe tuzosubira muhira. ni igihe cy'amahoro. umwami aratuzaniye ijambo rizima rizoturaga mu mwuzuro, isoko y'umuco. yosefu wacu, ijambo rizima rizoduhindura. igihe cy'amahoro, umwami aratuzaniye ijambo rizima rizoturaga mu mwuzuro, isoko ry'umuco. yosefu wacu, ijambo rizima
esa palabra iryo jambo rizokora iki? Rizoduhindura. amén. Amen Y amén. kandi amen. Esa palabra Iri jambo que día a día nos va umunsi ku munsi rigenda riduhindura. Hoy he sido privilegiado Uyu munsi nahagiriwe ibakwe porque he estado viendo kuko nariko ndabona lo que vio el reverendo ivyo Revera William Branham yabonye mu buryo bw'iyerekwa. he estado viendo aquellos Nagumye mba ndiko que me ndabona mandó alimentar ba bandi yandungika kugaburira con vestiduras bari bambaye imyambaro yera derere. Brezil tiene esta alfombra blanca iluminando los cielos. bafise n'itapi yera imurikira ijuru na Brezil yose. Escogidos de Dios. Mubandanye batoranijwe n'Imana, abana b'imfura b'Imana, abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, Perseverando, mushikamye esforzándose mwihata para llegar kugira ngo a obtener toda la promesa. mugeraho mwakira amasezerano No se yose. desanimen nunca. Nimwigere nama Usted mudendebukirwa. es un vencedor. Wewe uri uwunesha. Usted arrancó Wewe desde que nació. waravudutse utangura guhera ukivuka ugenda uranesha. Entre muchos, Muri benshi usted fue el que nació. wewe Nació venciendo. Terminará venciendo. wewe uyu munsi wavutse unesha, uzobandanya unesha kandi uzohindurwa na jewe nanje. Nuko rero uhanga ryo muri Brezil Los amo de corazón. ndabakunda bivuye ku mutima kandi mubandanye muja imbere mushikamye. Yo estaré orando por ustedes. Nzokwama ndabasengera namwe nyene munsengere kandi turi kumwe A la meta, tuzoshika kwihangiro, a esa meta. kuri rya hangiro rya wa mubiri uhoraho uhawe ubwiza. Dios me los bendiga. Imana ibampezagirire, Imana ibazigame, ibarinde mu nzira A donde van a dirigirse aho mugira luego de la actividad. muza gutera muja inyuma y'igikorane kandi mushikane imigisha Y rebosando munezerewe, con este avivamiento. munezerejwe n'iri kanguro. Nunca se apaga. Nambari ntigigere rizima, Es un avivamiento ahubwo eterno. ni ikanguro rihoraho. Y siempre digo, Kandi buri gihe uvuge yo soy un uti ndi vencedor. uwunesha, Yo soy un ndi vencedor. uwunesha, Yo soy un ndi vencedor. uwunesha. Amén. Amen. Con nosotros Hamwe natwe el misionero umukwizabutumwa Miguel Miguel Bermúdez Marine para continuar y finalizar. kugira ngo abandanye asozere iki gice cyacu Agradecidos a Dios. dushimira Imana. Y yo soy el más agradecido que estoy. Jewe ndiwurushirije kuba nshima cyane kuko El cumplimiento maze igihe mba ndiko ndabona ugushitswa de la visión de la kwiyerekwa ry'ihema en todos los sentidos. mu nsiguro zose. Yo estoy viendo la Ndiko realidad. ndabona ukuri, Y ustedes namwe también namwebwe nyene hemos estado viendo twariko turabona la realidad. ukuri. Ya no los tipos. Kugeza ubu y ntakiri amashusho n'ingero ibigereranyo, ubu ni ukuri. y eso es una bendición kandi uyo muy, pero ni muy umugisha grande. ukomeye cyane. Hamwe natwe umukwizabutumwa Internacional mpuzamakungu Miguel Bermúdez Marine con nosotros. asigarane natwe. Muchas gracias. Ndabashimiye cyane, Miguel, por acompañarnos. ndagushimiye Miguel kuba wari kumwe natwe, nanjye nkaba nari kumwe nawe muri uru rugendo aha muri Brezil. Pasen todos muy Mwese buenas tardes mugire umuhingamo mwiza, y nos veremos pronto. tuzosubira vuba.